Ndabaramukije mwebwe mwese muteramanye na televiziyo y'igihugu nongera ndabahakaze gukurikira makuru avugwa muri kano kanya nayo akaba yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika amenyesha ko intwaro ibereye itokunda ku isi mu gihe ibihugu bitagize ubucuti, abisaba kandi kunga ubumwe na rijya bifise inyungu nyinshi bisangiye. Yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu ihuriro rigira gatanu ry'imigenderanire y'ibihugu ririko ribera Antalya mu gihugu ca Turikiya. Muraza kubikurikira murano makuru. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abana babigeme barenga umuriyoni nibo bazoronswa urucanco rubakingira indwara ya kansere yo mu bwinjiriro bw'igitereko mu kiringo c'imisi 3 kuva mu mpera z'uku kwezi kwandamukiza. Navyo nyene twabibateguriye. Kaze ubonaho inkuru imwe ukwayo nkaza kuba ndi kumwe na Daniel Ndikumana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso. Kuri uyu wa kane mu gihugu ca Congo Brazzaville harabaye ibirori vyo kwimika umukuru w'ico gihugu Denis Sassou Nguesso aherutse gutorerwa ikindi kiringo mu matora yabaye mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Uburundi bukaba bwaserukiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni inkuru ya Kaze Claude. Aha rero kuri iki kibuga La Concorde inyubako iteye igomwe cyane, ibirori bikaba byatanguye hakigwa abakuru b'ibihugu. Twovuga ubwa mbere nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri kino gihe. Abantu rero bari bakubise harazima muri kino kibuga, bikaba byari ibintu biteye igomwe cyane. Ariko kandi no kwibutsa ko muri ico kibanza hari abandi bakuru b'ibihugu, aho novuga nk'umukuru w'igihugu cya Demokarasi ya Kongo n'abandi bakuru b'ibihugu, eka ndetse n'abaserukiye ibihugu vyabo muri ivyo birori nabo nyene bakaba bakiriwe. Inyuma yaho igihe c'isaha 7:15 umukuru w'igihugu ca Kongo Denis Sassou Nguesso akaba ariho yinjira mu kibuga ca La Concorde acagira kakizunguruka aramutsa abaraho. Umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro akaba yaciye yerekeza umukuru w'igihugu Nguesso aho yagiririra ryo kurongora igihugu imbere y'abagize iyo sentare. Hakaba rero haciye hakurikira guturitsa ibikoho vya muzinga inshuro 21 nk'ikimenyetso c'icubahiro. Denis Sassou Nguesso akaba mu ijambo ryiwe yahagarariye kugwaruka aho yabemereye kagiye guhangana n'ibibazo biruhanze birimo cane kubura akazi. Umukuru w'igihugu Nguesso akaba yarahiye yiyemeza gukingira igihugu no kugiteza imbere na rijya gisanzwe gifise ubutunzi kama bwinshi. Ibirori bikaba byasozerewe no gukeza umukuru w'igihugu Denis Sassou Nguesso aho hatanguye umutambukanyi wiwe, hanyuma hakurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, maze abandi barakurikira. Inyuma y'ivyo birori rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaciye afata urugendo agana i Antalya mu gihugu ca Turikiya, aho yashitseyo mu masaha yababa isaha 6 z'ijoro ryo kuri uyu wa kane. Akaba rero yitavye inama yo ku rwego rwo hejuru ijanye n'imigenderanire y'ibihugu. N'inkuru ya Prosper Ngabirano. Hari neza igihe c'isaha 7:15 zo mu gatondo isaha yaha muri Turikiya, nukuvuga isaha 6:15 z'ijoro amasaha y'Igitega mu Burundi, n'indege ireruye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashika ku kibuga mpuzamakungu ca Antalya ngaha muri Turikiya. Yururutse indege, umukuru w'igihugu yasanganiwe mu kanyamuneza ntangere na bamwe mu banyacubahiro basanzwe barongoye iki gihugu ca Turikiya, eka mbere hakaba n'abarundi ngaho nyene ku kibuga c'indege, hamwe kandi n'abarundi batari bake basanzwe barangurira imirimo yabo ngaha mu gihugu ca Turikiya, harimo n'abasanzwe baserukira Uburundi muri iki gihugu. Abo basanganiye umukuru w'igihugu bakaba baciye bamuherekeza hagati mu gisagara ahagiye kubera ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru, ihuriro ryatunganijwe ku civugo kwerekana kazoza keza k'ibihugu
gutorera inyinshi ingorane zishobora kwiyadukiza. Muri iryo huriro rikomeye rikaba rizokwitabirwa n'abakuru b'ibihugu n'amareta benshi bavuye hirya no hino ku isi, kandi kakazoba karyo keza ku Burundi ko kwerekana aho buhagaze bunatange intererano zabwo ku bibazo bitandukanye bihanze isi. Iryo huriro rero rikaba ryatanguye kuri uyu wa gatanu, ibikorwa bikaba vyaranzwe n'ibiyago bitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika akaba ari mu batanze ikiyago, aho yamenyesheje ko intwaro ibereye itokunda ku isi mu gihe ibihugu bitagize ubucuti. Akaba rero yabisavye kunga ubucuti na rijya bifise byinshi bihuriye ku n'ubunyene n'inkuru ya Prosper Ngabirana. Uyu munsi wa mbere w'ihuriro rigira gatanu ry'imigenderanire y'ibihugu, ihuriro ririko ribera Antalya mu gihugu ca Turikiya, waranzwe n'ibiyago bitandukanye, aho bitavye iryo huriro bashize habona ivyiyumviro vyabo. Muri abo batanze ibiyago harimo umugwi warugizwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye, ari kumwe n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, icegera c'umukuru w'igihugu wa Turikiya, umushikiranganje wa mbere wa Serbia n'abandi. Ikiyago cari gifatiye ku kamaro ko gushira hamwe kw'ibihugu bisangiye akarere muri iki gihe c'amahinduka y'isi. Muri ico kiyago umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yashimiye umukuru w'igihugu ca Turikiya yatunganije iyo nama yo ku rwego rwo hejuru. Umukuru w'igihugu ati iri huriro rije hageze muri iki gihe bigaragara ko ibihugu bitari bike bitariko birahuza ku bintu bitari bike. Ibihugu vyari bikwiye kwiyubaka bigakomeza imigenderanire kujya mu muryango urugo rudashobora gukomera umugabo n'umugore badakoreye hamwe ngo bashire hamwe ivyiyumviro, gutyo bagwanirize hamwe ivyo batandukanya. Evariste Ndayishimiye yongeye avuga ati intwaro nziza ibereye niyo kunda ku isi mu gihe ibihugu bidashize hamwe. Ibihugu bitegerezwa kwirinda ivyotuma bisambuka na rijya bifise inyungu nyinshi bisangiye. Inyuma gato y'ivyo biyago, umukuru w'igihugu ca Turikiya Erdogan yuguruye icese iryo huriro rigira gatanu rigiye gufasha ibihugu gutora inyishu ku bibazo bitandukanye bihanze isi. Turabandanya nano makuru kuri uyu wa gatanu niho hasozegwa inyigisho ku barongoye ibisata bitandukanye by'ubushikiranganje baheruka kugenwa mu ntara no mu makomine kubijanye n'ibikorwa byihutirwa ingene bo bitegura n'ingene bo bishira mu ngiro. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye akaba yasabye gufata ingingo zibereye kugira ngo baronke umusaruro. Inkuru ya Claudine Manirama. Mu gusozera inyigisho zatunganijwe n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere mu gihugu cose, abarongoye ibisata bitandukanye baheruka kugenwa guserukira ubushikiranganje n'ibisata vya leta bitandukanye mu ntara no mu makomine basabwe gukora nk'abikorera bagafata ingingo zibereye ngo haboneke umusaruro. Ibikorwa nyamukuru twabasavye nuko ubwa mbere bagenda bona ivyo bajejwe bakavyumva bakabitahura kumwe nabo bari kumwe novuga mu bisati wabo. Ca kabiri nuko hari ibikorwa bikorwa n'uburyo bwa leta zobaha bategura, hakaba n'ibikorwa bonyene bikorera hamwe n'ibikorwa bisaba ko ari ugufata ingingo kugira umusaruro uboneke. Novuga nk'akarorero twafashe ingingo duti nihabe isuku ryiza mu bisagara ku mabarabara. Iyo ningingo ifatwa, ivyo nibikorwa n'abene gihugu. Bavuze duti abene gihugu ni baca imikobeko, ni ibintu bizana umusaruro munini mugabo bikorwa n'abene gihugu mugabo bahimirijwe n'izi ndongozi zo mu makomine zo mu ntara. Kubijanye n'intambamyi abakurikiranye inyigisho bashikirije zijanye n'ibikoresho bidakwiye n'ibindi, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye yamenyesheje ko bagiye kubitorera inyishu. Twabonye nuko zabafashije cyane kandi batahuye ivyo bagiye gukora, hasigaye gusa kuzokurikirana ko babikora neza. Kindi baratubwiye intambamyi z'ibikoresho badafise bikwiye, navyo mahera asanzwe azokoresha no mwaka byarategekanijwe
navyo nyene twace tubabwira yuko ahubwo baca bagira urutonde rw'ibikenewe byose ndetse bakaca bagenda bakuguruza amakonta batarayuguruza kugira ayo mahera tuce tubibarungikira ayo mahera bashobore guca bagura ivyo bikoresho koko batangure akazi bafise neza ubumenyi bafise n'ibikoresho kandi bakore atawandya wangura twebwe tuzosigare gusa duhurira ku musaruro ariwo tubabaza. Mu gusozera izo nyigisho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yabasavye ashimitse ko bitarenze ku munsi wa mbere bo babahejeje kuguruza amakoni kugira ngo bashireho uburyo bwo gutangura ibikorwa. Turabandanya nano makuru umushikiranganje w'ugwaruka Lydia Nsekera amenyesha ko ihiganwa ryo kwandika ivyese rihuza amashure y'inyuma y'ishure shingiro rihambaye mu gukomeza imico n'akaranga by'igihugu akaba rero yabishikirije kuri uno wa gatanu kuri seminari ntoya y'Imuyinga mu bikorwa byo gusozera iryo higanwa kivuza ko ivyiyumvira abo bana bashikirije mu kwandika ivyo byese byo babera umushinge ubaganisha kuri yambona kazoza y'igihugu n'inkuru ya Dieudonné Ndacayisa. Iganwa ryo kwandika ivyese ryahuje abanyeshure baturutse mu mashure atandukanye yo mu gihugu. Abanyeshure bakaba bahiganwa mu kwandika ivyese bitandukanye mu ndimi zine: Ikirundi, Igifaransa, Icongereza hamwe n'Igiswahili. Ivyo vyese rero ngo bifise akamaro kanini mu guhimiriza abene gihugu guhindura ingendo nihiganwa kandi rifasha gukomeza imico hamwe no gushira ahabona impano n'ubuhinga mvabwenge. Mwijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama Lydia Nsekera yamenyesheje ko iseminari yitiriwe Umweranda Pio w'icumi bayihisemwo kugira habere ico gikorwa kuko iryo shure riza kwisonga mu kwitabira iryo higanwa kandi kubera rimaze kuronka ubushimwe bwinshi. Yamenyesheje kandi ko iryo higanwa ritunganwa mu ntumbero yo gutegura kazoza keza kugwaruka akamenyesha ko ataco leta itazokora kugira ngo igume ishigikira impano z'ugwaruka. Umushikiranganje Lydia Nsekera akaba yakeje abanyeshure babaye abambere mu kwandika ivyese akivuza ko ivyiyumviro bacishije muri ivyo vyese vyabo byo babera umushinge wo gushika kuri yambona kazoza y'igihugu. Banyeshuri mwese turabakeje by'imvamutima ubwira n'ubwenge mwerekanye mu nyandiko zanyu birerekana ko kazoza kanyu ari keza. Ese mubandanya gutyo ko ivyiyumviro mwashikirije impinduka mwipfuje mu nyandiko haba mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Giswahili no mu Congereza ari umushinge mwoshigirako mu gushika kuri ya mbona kazoza twishimikije mu 2040 2060. Kugashima umwe wese kuronka yishime agishimire leta ejo twumve muvugwa mu makungu no mu makungu ko mwagumye ku mwuga wo kwandika. Nabajya barumuna banyu mubona inyuma yanyu bahabonere akarorero n'icigwa. Mumenya rero yuko abo banyeshure baruse ubushimwe bose hamwe ari 40 bakaba bavuye seminare Umweranda Pio 10, iseminare y'Imugera, iseminare y'Ibuta, iseminare y'Imureke n'ishure gisumbuye y'Imusenyi. Amashure nayo nyene yigenjeje neza muri iryo higanwa akaba yaronkejwe agashimwe. Turabandanya nano makuru ngo kunywanisha Ikirundi n'izindi ndimi bitanga inguvu mu bijanye n'inyigisho bigatuma abana na cane bo mu myaka y'amashure mato mato biga neza ivyigwa iyo babitanguye mu rurimi batahura. Byashikirijwe kuri uyu wa gatanu Matana mu ntara ya Burunga n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe ururimi kavukire vyabereye ku ishure gisumbuye rya Matana. N'inkuru ya Medison Hatungimana. Ivyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu uhariwe ururimi kavukire byaranzwe n'intambo, udukino n'ibindi. Ariko kandi hatanzwe n'inyigisho z'abahinga banonosoye ibijanye n'indimi na cyane ururimi rw'ikirundi.
mu cigwa cyatanzwe n'umwigisha Denis Bukuru yagize ati indimi zose ziratira amajambo mu zindi ndimi ariko hakoreshejwe kamere y'ururimi kama. Ati rero ugutera imbere ku rurimi rw'ikirundi bizova ku barundi nyene. Umushikiranganje w'indero yateye iteka ivyo birori mu ijambo yashikirije yishimikije ikivugo cy'uno mwaka kigira giti uruhara gugwaruka mu gutegura kazoza k'indero yisunga ukunywanisha ikirundi n'izindi ndimi. Yavuze ko ukunywanisha ikirundi n'izindi ndimi rero atari intambamye namba ahubwo bitanga inguvu mu bijanye n'inyigisho bituma abana na cyane cyane bo mu myaka y'amashure mato mato biga neza ivyigwa iyo babitanguye mu rurimi batahura kandi bavuga imuhira. Ivyo birabafasha uko bagenda bakura biga n'izindi ndimi ariko bashize umutima ku rurimi rwabo. Mu kuzirikana uyu munsi wahariwe ururimi kavukire twisunze ca civugo urwaruka mwese mwomenya ko mufise uruhara rudasanzwe muri kazoza k'indero. Mwotahura ko mujejwe guhagararira ikirundi mukagiteza imbere, mukamenya ko impinduka zose zerekeye iterambere ry'igihugu zihagaze kuri mwebwe. Uruhara rwanyu rero rwogaragarira muri ibi bikurikira: guha agaciro ikirundi mu mashure no mu buzima bwa misi yose, cyane cyane mu buhinga bwa none, gukoresha ubuhinga bwa none mu kwandika no mu gushikiriza ivyiyumviro mu kirundi no mu zindi ndimi, kwerekana ko kwiga no gukoresha izindi ndimi bidahushanye no gukunda canke kwitaho ururimi rw'ikirundi. Umushikiranganje rero akaba yahamagariye abigisha barezi gushigikira ugwaruka mu kugwereka intumbero y'ukuntu babwirizwa gukoresha neza ikirundi mu kukibanisha n'izindi ndimi kugira izo zindi ndimi ntizihave zituma ururimi rwacu rw'ikirundi ruzimangana, ngo kuko ugukoresha ikirundi atari ugusubira inyuma kuko ni ururimi rwikwije rushobora gukoreshwa nk'uko n'izindi ndimi zikoreshwa. Tubandanirize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Abana babigeme barenga umuriyoni niwe wazoronswa rucanco rubakingira indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko mu kiringo c'imisi 3 kuva mu mpera z'uku kwezi. Ivyo rero bikaba byashikirijwe mu kiganiro ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagiranye n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo guhimiriza kubijanye n'ubwo rucanco. N'inkuru ya Emeline Bayubahe. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru kubijanye n'isekeza ryo gukingira abana babigeme indwara ya kansere ifatira mu bwinjiriro bw'igitereko, umuhinga yatanze ikiganiro yagarutse ku bituma ubwo rucanco ruzotangwa ku bana babigeme bari hagati y'imyaka 9 na 14. Kenshi ibihugu nka vyose vyama bifata iki kiringo cyo hagati y'imyaka 9 na 14. Muti kubera iki? Umubiri ucutangura guhingura abasoda n'ingogana n'ingogi unyarutsa bakinga iyo ndwara aronkejwe urucanco. Ico ni cambere. Kigira kabiri, urucanco rurakinga. No kuvuga rero intumbero no gukingira abo bana batarandura uwo mugero utera kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko. Ni abana babigeme barenga umuriyoni bitezwe kuzoronswa ubwo rucanco rubakingira indwara ya kansere ifatira mu bwinjiriro bw'igitereko. Iryo sekeza ryo gucandaga rizotangura ku igenekerezo rya 28 muri uku kwezi turimo, ukwezi kwa kane kwa ndamukiza muri uyu mwaka nyene. Hakazocandagwa abana babigeme bafise hagati y'imyaka 9 na 14. Twiteze ko tuzocandaga abana barenga gato umuriyoni n'ibihumbi 79, tukazobasanga benshi muri bo mu mashuri. Ubu abana benshi bariga rero, benshi tuzobasanga mu mashuri. Abarenga ibihumbi 900 tuzobasanga mu mashuri. Abasanzwe batiga nabo ku biharuro twaronse baba ibihumbi 117 nabo bazoca batumbera ku mavuriro. Mwomenya ko incanco zimaze gushika ku bitaro n'amavuriro bitandukanye vyo mu gihugu. Bitegekanijwe ko ico gikorwa kizomara imisi 3.
Muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu abarundi bahamagarirwa gufasha abageze mu za bukuru gukora no gutambuka kugira ngo bikingira indwara zifatira mu makonyero. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa kane Bujumbura mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyatunganijwe na Fondation Nindorera Vita Nova ifatikanije n'ikigo Sepekine, aho bamenyesheje ko kuri uyu wa gatandatu bazogendera ikigo gifasha abageze mu za bukuru kugira ngo babaronse ubuvuzi bakazoja no mu zindi ntara. Ni nkuru ya Donatienne Bukuru. Ibice birenga 80% by'abageze mu za bukuru ntibaronka byorosha ubuvuzi nk'uko icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu kibivuga. Iruhande y'ivyo abageze mu za bukuru barabura ababafasha n'ababitaho nk'uko bishikirizwa na Deo Ndayishimiye, umuganga avura hagakinga indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero. Akavuga ko abageze mu za bukuru bafatwa n'izo ndwara kuko bataba bagishobora kugendagenda bivanye nuko ingingo n'imitsi byabo bishika bikadadarara, ntibabe bagishobora gukora ibikorwa nko hambere canke kwiyunguruza. Mu gihe rero abageze mu za bukuru bafise ico bamariye imiryango n'igihugu, Deo Ndayishimiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yahamagariye abarundi bose muri rusangi gufasha abo bageze mu za bukuru mu bikorwa bitandukanye mu ntumbero yo kubabungabunga. Akamenyesha ko ishira hamwe n'Indorera Vita Nova Foundation izogendera bamwe mu bageze mu za bukuru bo mu ntara zitanu zize igihugu. Kuri wa gatandatu rero bakazogendera ikigo kiri hano i Bujumbura kugira ngo baronse ubuvuzi abo bageze mu za bukuru. Twumva uwo munsi dushaka kuhebera abageze mu za bukuru mu kubasanga aho bari tubavure ku buntu, ariko dufise siguro nini muravyumva. No gutanga ubuvuzi ku buntu, no gusubiza agateka abakuze biciye mu kubavura, mu kubagorora, mu kubakanda, mu kubigisha gutambuka kugira ngo mubone ko uyu munsi twawuhariye mwebwe. Ku kibazo kijanye naho ubwo buvuzi bugeze butera imbere, Deo Ndayishimiye hamenyesha ko hakiriho agahazi. Kinesiotherapy, rééducation tera imbere, hariho ibigo vyoboneka bigwiriye vy'abageze mu za bukuru, bakabafasha mu kubagorora, bakabafasha mu gukina umwe wese bivaye n'urugero bariko, binakenewe bakagira n'ivyo bita amahiganwa y'abageze mu za bukuru ku buryo haba ico twita motivation. Biri mu byo twifuza gushikako, mugo wose ibintu turashikako ni mu kuvuga ko igisata c'abageze mu za bukuru kiracakenewe gutezwa imbere ku buryo bw'umwihariko. Agahamagarira abarundi bose cane cane abageze mu za bukuru kuguma bagendagenda kugira ngo bikingire indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero. Makuru wajanye n'inkino kuri uyu wa gatandatu mu gwinserukiragihugu w'abigeme bari munsi y'imyaka 17 uzotana mu mitwe no mu gwinserukiragihugu wa Malawi mu rukino rwo gusubiriza ruzobera kuri stade Intwari. Umenyereza wo mu gwinserukiragihugu w'u Burundi amenyesha ko bitegura urwo rukino, agasaba abakunzi b'inkino kuza kubashigikira. Hariya muri Malawi twaronse uburyo bwinshi bwo gutsinda mu mukino, nicyo gituma tubasabye cyane ku buryo turaba ko abayobozi bacu babikora neza. Hanyuma ikindi nacyo nuko dushaka ko match y'ejo yohera kare tugatsinda hakiri kare kugira ngo urukino rukora ko match nizisa twaratsinze kuri kimwe, mugabo nabo bashobora mugabo twarabonye ubukomezi bwabo naho babahoro. Rero tugerageza kugira ngo duce abo babahoro kugira ngo dutange umunezero boza baje kuraba match narijya match bayizeho ku buntu ku mpande. Rero nibaza ko abakozi b'ejo tubizeje ko tutabanezerewe kubera ko turabira ku bakinnyi bacu morale bafise n'ishaka bafise kugira ngo ejo dutahe abantu bose babona ko ari intwari. Ikintu cyanejeje ni uko ari ekipe zishaka bakira abana, hanyuma ubakinisha abantu bafite imyaka itarenga 17 ubone urukino usanga nibaza ko abakurikiye ibyigwa babizi, usanga bakina umupira nta biharo byinshi birimo. Rero niba yabonye abo bakinnyi bakina ku mbere kubera kwitanga cyane, natwe twarabonye abakinnyi babo bakina neza, ni baje parti bazo na personnel, turabona ko harabaye amayema yinjiye mugabo twaragejeje kubanetraliza. Rero nibaza ko tatiri bwo cyane kubera ko twarabonye ingene bakina kandi bari mu rugo batsinda baragejeje kuzaza mugabo turagenda kugira amataki yabo zeka ko abana babonye ko bashoboye kuraba ubwiza bumeze na tarenge nimeze kugira ngo ushobore gukina. Nibaza ko turibamuhira
nizo dukora cyane ko tubimenyereye hanyuma tubafise none mu gihe 12 azodushyigikira. Oyera kabari Amarse Niyongabo amenyereza umugwi nserukiragihugu w'abigeme batarenza imyaka 17 mu rukino rw'umupira w'amaguru. Tubandanije nano makuru ajanye n'ibiza n'isibe tubashikiriza ibijanye n'ibikorwa byari bimaze iminsi birangurirwa ku musozi Karama muri komine Ntahangwa aho vyatumye amazi y'imvura ava kuri uwo musozi atera imyana iri munsi y'uwo musozi. Abangaho bakavuga ko babayeho mu bwoba ko bashobora gutwagwa bagasaba ko hocibwa imiserege kugira ngo babeho batekaniwe. N'inkuru ya Eliane Manirambona. Umusozi wa Karama muri zone Rubirizi muri komine ya Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Kuri uwo musozi hiboneka ko haranguriwe ibikorwa byo gutaba uwo musozi, hakaba hakiri n'imashini zakoreshejwe. Ibyo bikorwa byatumye abene gihugu baba hepfo y'uwo musozi bategwa n'amazi biboneka ko yaza ku murindi munini. Bamwe rero bakaba baragerageje kwikingira mu kuhashira imifuko y'imisenyi nkuko twabimenyeshejwe n'umwe mu bo twaganiriye. Murabona amagunira turapanga umwe wese akamenya ukuntu akingiriwe hari imbere hose ngira mwabibonye. Vuga imvura yihenze kagwa ari nyinshi. Bica birengerwa bica bite nk'umuntu urumva ataba ameze nk'ahantu hari hejuru bukebuke urumva waca twagwa. Byenonekaye rero ngo samazu gusa kuko n'amabarabara y'imigenderanire amwamwe atakirengana. Uyu ashikiriza ko bahombeye ibitari bike ngo kuko haca imiduga y'amabeni ipakiye bagaheza bakahakura ico bifashisha mu byo bakeneye. Agasaba ko ayo mabarabara yosubira kunagurwa. Ko ibarabara ryaduheza agafu amabeni yarazana ibikoresho ko mu chantier cyangwa kazotora amagravier amabuye tugapakira karonka y'isabuni ayirasyo umuntu akaba arabayeho bukebuke mugabo no munsi kuva aho bibereye nta kintu kibapasa nimero ntizigishika n'abene gihugu bafise déplacement ntibagishita batana amaguru kubera iki baraba yacize twaza yuko borikora likasubira nkuko ryahora bakongera bagaca imivo y'amazi kugira ngo ibarabanisha gukomera itafise ikanivo icamwe amazi. Mu gihe uwari kwarangura ibikorwa kuri uwo musozi wa Karama yari yasabwe n'abategetsi batandukanye gukingira abene gihugu mu guca imiserege, ikibonekeza nuko hariho ibyakozwe n'aho abene gihugu bavuga ko atakinini byabafashije kuko amazi y'imvura habandanya abatera ariko ubu ngo ntashika mu mazu. Bagasaba ko ho kubakwa imiserege itwara amazi kugira ngo babeho batekaniwe. Twebwe dusaba no kuri badukingire mbara amakaremfo baca bamenye aho bayacisha abanyagihugu tworoherwe urya mu gasinzira imvura iguye hanti duteora itiro cavuga ati umwanya n'umwanya biransangaye. Rero baducira amakaremfo kubiti yo kwikaburimbi amazi ahwani n'ayandi mu makaburimbi hari amakaremfo manini manini. Rero nayo baraba ukuntu bayegeranya mu mutekano ashike iyo hepfo. Ibikorwa rero vyariko birangurirwa aho kuri uwo musozi bikaba byabaye birahagarikwa. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ano makuru, bakoze abadufashije kuyegeranya hamwe n'abariko baradufasha kugira ngo abashikire ngaho iwanyu atankomanzi. Ano makuru rero ni ngaha agarukiye.